ndabaramukije bakunzi ba iwacu.tv muraho meze neza nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana kuri micro nahima na Jamila hama uko dufasha amajuna amashasho kudushikana neza na MC Mango big up sana hama rero nababye ko turi mu gisagara ca Bujumbura ndacari yo kwenda catembera nimwibazi ujye ibintu byoroshe ibintu birakaze ntimugere kuri like share subscribe ndabakunda cyane no musende bafitiye umuririmbyi ni umuririmbyi n'ikindi kintu turaza ukibona rindira gato reka kwanza tumuramuse tumenye ibyiwe neza tuyage nawe sivyo ndabaramukije ndameze neza cyane gose ura meze neza kabisa ndashimira Uwiteka amazina yawe umbajije amazina y'ukuri cyangwa umbajije aka ntacu okay aka nzwi ku izina rya Sayiro Soldier Boy Sayiro Soldier Boy amazina y'ukuri nitwa Nsengiyumva Silas Hamaresal ndakubaza ikibazo je nagize kumva ngo umusirikare nivyo cyane umusirikare w'igihugu ndi umusirikare nyene ntiwumva ko mvuga nk'umusirikare none just nabwavuga n'abasirikare numva ko bavuga reka umusirikare urubatse oya nta numwe arigira kuresha w'umusirikare mu bagutumbera oya kwe ntibarazurandonderera none je ubona hari ico mbaye none oya wosanga wubasima sawa reka tubandanye cyatuzanye byo navyo gusubiramo gusa ukaba n'umuririmbyi uri umusirikare ukaba n'umuririmbyi ego ndi umusirikare nkaba n'umuririmbyi benshi ndibaza barakunda kumva ibikorwa byanje ni Sergeant Nsengiyumva Silas artiste militaire batazira Sayiro Soldier Boy narigeze kubona kwanza mu minsi narabonye post kuri YouTube indirimbo yitwa Forever wawe uducishizamo gato nyene kujyanye twumva uko n'uburyohe bumeze Forever Jeshika nawe ukabushaka yuko tuzogumana forever ni wabandanya ukora neza mugabo nkora nabi rero oya uraca nukuvuga ntukora nabi ariko nibaza yuko harabakubanjirije niyo wakora basi nk'abakubanjirije nibaza yuko ibintu bizoba ari byiza cyane gose ego ati rero wifuza yuko ndakuririmbira forever gato okay give me your love my lightness give me your love my sweetheart give me your love my everything I really love you, we love you, we love you, baby, sweetie, ntunje kure, forever and ever, forever, ay, forever and ever, oh baby, baby, ntunje kure, une fille est très belle, que je ne peux pas laisser faire, elle n'est pas comme les autres, elle est vraiment sérieuse, uri kuru muri vyose, gere haja uri hasta, niyo mpamvu je ngukunda mana innocent muri vyose reka nkwite kibasumba njoni gupeleke kwetu kulike ya mimi ni number 1 ndi number 1 ebuja forever give me your love my lightness give me your love my sweetheart give me your love my everything I really love you, we love you, we love you, oh baby sweetie ntunje kure forever and ever ay wagusana kwa iyo ndirimbo none arungusa nyakari umuntu wayiririmbe atubwiza ukuri ntutubeshe mu bisanzwe urabona umu artiste wese siritu nk'umuririmbyi iyo ataririmbye ivyamubayeko aririmba ivyo yabonye ku bandi bagenzi biwe mboje rero uwo ndiko ndaririmba nibaza yuko navugiye muri rusangi mugabo ntiyabuze umuntu iyi ndirimbo ayakira gusumvya abandi kandi ariho vraiment sinobesha ariho aho no bandi kimuga aba yadahari umusore nka jewe ngo ni kimuga ubwo gusora shaka kuba narabivuyemo warabivuyemo uvuga ati nyenda tuje sha kubivamwo nama nagerageje kubivamwo mugabo mikanga umutima wanje kubera atari bati
urumva biragoye cyane utose eje nari nakwishimiye kumbe uyu urafite abandi aha nibaza ntaco urabandanya ugira competition haraho ugira imana ugatsinda amarenda kubaza ufite indirimbo zingahe indirimbo nibaza yuko album zibiri zirashika ego urasohora clip ama clip hariho clip zihari atari nkenya ma clip video namba iteni ndiko ndaririmba indirimbo z'igihugu ama clip video nyene ahuye nyene ni indirimbo nariko ndaririmba hariho nk'indirimbo yashoboye gukundwa n'abatari bake awe yashikiriye indirimbo yitwa gumana nanje yagumana nanje ni indirimbo yakoze umuti cyane yaryoheye abantu benshi yabakoze ku mutima ku bantu baba bafise abantu batifuza ko bavana bana nka kujya kuntu cameraman yaguma twenga ubusa tutazi cari karatwenga hajya dusanga hari umuntu ariko ariyumvira bagumana ijoro n'umurango Soja boy birakorohera gukora umuziki no kuja ku kazi gukora kugenda akazi gukora igihugu no kuja kandi kuririmba ico kintu kwari kiroroshe ko bigoye cyane si wari wowe wese yobishobora me ugeze kure cyane mu muziki none birakorohera ikintu novuga si kindi jewe kuba ndi umusirikare w'igihugu sindi mugasho ikindi shimira imana yo mu ijuru igihugu no munsi imana yaradutabaje amahoro iraduha amahoro rero ibikorwa abantu bakora mu gihe c'amahoro bitandukanye n'ibikorwa bakora mu gihe c'intambara uyu munsi yaba ari mu gihe c'intambara mba ndi ku rugamba kuko narabyize nize kurinda igihugu canje n'abene gihugu mugabo nimba ubona habonetse aka kanya gato ko gukora umuziki ko kugira nteze imbere ingabirano yanje nuko ari ku mpamvu yuko imana yadutabaje amahoro nsaba n'abene gihugu bose yuko twokomeza gufumbatira amahoro n'umutekano muri make biranyorohera igisirikare c'u Burundi gitwagwa n'abavyeyi igishoboka barakubwira ati kirashoboka ikidashoboka bakakubwira ati iki ntigishoboka kireke mugabo kubijanye n'ingabirano yanje yo kuririmba nibaza yuko burya hajya umuvyeyi yatunze abana arabona ati uyu mwana arafise ingabirano muri iki niki kandi ari kwishuri ntaca mubuza kwiga ariko arabandanya akamufasha muri kwa kwiga no mu kugira iyo ngabirano uwo mwana izomuteza imbere rero nanje kuri uno munsi novuga yuko abavyeyi abacefu batwara igisirikare cy'u Burundi n'abavyeyi ntibambereye intambamyi guhera umunsi natangura umuziki kugeza intambwe ngeze kuno munsi kimwe gusa barampanuye barambwira ati aha igenza uku aha bigenza uku novuga yuko ndabashimira cyane gose bimwe byimva mutima kuba umusirikare ntibisiguye kurera amaboko ngo ntugire icyo ukora kuko umusirikare arafungura aragira famiye wamyumbaza yuko nubatse urategura ukarongora ukagirane ivyo byose n'ibintu bisabwa n'uburyo rero kumva yuko ingabirano yo kuririmba je nk'umwana w'igihugu coba ikintu mu bintu bizonteza imbere bizotuma mba ico nifuza indoto narifise kuva nkikira umwana muto numva yuko ari ibintu vyiteka cyane gose ntone grija ngo nuko ndi umusirikare watangiye kumenya ryari kufise impano yo kuririmba ufise imyaka ingana hari kera cyane gose mu bisanzwe kuva nkikira umwana muto jewe mvuka muri commune Matongo muri province ya Kayanza abanzi kuva nkikira umwana muto ndi umuntu namye nkunda kuririmba cyane narakunda kuririmba cyane aho nabandi hose nabandi ko ndaririmba kandi nibaza yuko nabikuye kuri papa we wanje nawene asanzwe aririmba nubwo gusa dasohora gusa nzomusaba korabo vuba ndabe yuko yontera iteka kuririmba ni ibintu bindimwo no nakuye mu maraso y'abavyeyi banje kuko bose barabaririmbye rero nkaba novuga yuko sinovuga ngo umwaka uyu niho natanguye kuririmba ahubwo
iyo mbaza ati umwaka watanguye kuja habona kuja habona ndavuga ni mu gihe umuntu afise yo ngabirano akumva yuko ashoboye kuririmba agashobora kugira kwandika indirimbo akayiha melody akagenda muri studio amaze kugenda muri studio agasohora ya ndirimbo agatangura kayishira ku ma radio ku ma réseaux sociaux gutyo agatangura kumenyekana mbo ntaraja mu vyigwa vya gisirikare mu mwaka wa 2013 narasohoye indirimbo imwe itashoboye kugira amahirwe yo kumenyekana ndiko ndanategura kuzosubiramwe kugira message yayo ishobore gushika kure yari indirimbo yitwa les conflits politiques ico gihe nandika nisunze kuvyo nabona vyari ko biraba vyari bihanze igihugu mvuga ati ntange message abanyagihugu bahindure mentalite duharanira amahoro hakuguma twinjira mu ntambara inyuma yaho narabandanije ndasohora n'indi ndirimbo yitwa Korera Imana umwanya ugihema ariko ico gihe kubera ko nasa n'umuntu yarakiri karagerageza mu muziki izo ndirimbo ntizashoboye kugera kure ariko mu nyuma mu mpera za 2015 ndaja mu vyigwa vya gisirikare ndabiheza muri 2018 maze guheza niko guca mbandanya umuziki wanje maze kubandanya music maze guheza formation y'igisirikare niko kuca mbona yuko ca kintu yangabirano ndiko ndanyegeza yangabirano ntariko ndateza imbere nkuko vyategerezwa ari kintu kindimwe muri jewe ari kintu kindimwe muri jewe no kuvuga nk'ubu gusa ntimuce mutwenga ni ibintu bishika just like gutera inkuru n'abagenzi gutwenga sometime nubwo ntari comedy no kuvuga yuko urabona urashobora kuba uhagaze nko mu bantu canke sinzi urabona hari abana bo mu gisagara bafise ubuzima bwabo hakaba n'abandi tuva mu misozi nihereye ko jewe mu ntara za ruguru tubibona bamanuka bene twebwe so abantu twamanutse sivyo tutavukiye ngaha ku butaka bw'Ubujumbura urabona nko kwishuri nk'abantu twize ku mashuri ya ruguru haraho wasanga hari ivumbi mu ntebe iki niki urazi twa dukoko tuba ruguru uratuzi batwitangwa iki imvunja wapane imvunja uduhere tubaragasa ibintu nk'ibyo so no kuvuga yuko karamutse kakwinjiye mu mpuzu naho uri mu bantu haragera ya isoni zihera ukuboko kuguma warungitse mu mpuzu uguma wagaza kandi tari bukabona sivyo rero ingabirane kurimwo aho uri hose uguma wumva hari ikintu kibura muri wewe rero nanje maze kuba umusirikare naguma numva ico kintu kindimwo ndavuga ati reka rero ndagishira habona bavuga ngo ibuye riserutse ntiriba ricishe isuka maze guserura ingabirano yanje nta muntu nta vyera 100% ariko nibaza yuko abangwanije bari bake gusumvya abanshigikiye ego kuri wewe umuziki ugufashije iki kuri jewe umuziki umfashije ikintu gikomeye cyane gose d'abord uramfasha kumenyekanisha igihugu canje mu makungu uno munsi ugiye kuri channel yanje ya YouTube ya Sayiro Soja Boy 1 ukacufollowinga indirimbo zanje zose naho woba uri umusirikare wo mu kindi gihugu naho uri umunyagihugu wo mu kindi gihugu kiri kure ukabona rijya drapo ry'u Burundi riba riri ngaha ku itene y'igihugu ucuvuga ati iki gikorwa nico mu Burundi gutyo igihugu cacu kikabandanya kumenyekana mu makungu uno munsi turazi ibihugu byinshi cyane byatejejwe imbere n'umuziki hama rero twarigeze kubona mu kwezi k'umunani wari wagiye gufasha abana babatwa banaho nikora abana ubu bafashe ibikoresho by'ishure mu ntara ya Kayanza ibyo kugira abantu bagushigikiye kugira ushaka gukora ico gikorwa umva n'igikorwa gisaba umutima igikorwa gisaba kwitanga umva uri umuntu umwe bisaba nyine basi muri abantu mwishize hamwe mugakora ico kintu hari abantu bashoboye kugufata mu mugongo kugira ukora ico kintu kugira nkora ico kintu nta bantu bashoboye kumfata mu mugongo kuko
uja gufasha ubikora kubera ko bikuri mu mutima kubera uvyumvamo ntubikora ngo nuko uri umutunzi ruhagwa ntubikora ngo nuko uri iki sivyo gusa nashatse gukaburira abarundi no kubereka yuko mu mico igize igihugu cacu mu mico yaranze basogokuru yuko gufashanya vyamyeho sivyo haje igihugu kirangwa n'imico rero novuga yuko umuziki ni kimwe no mu vyamfashije kugira shobore kuvuga ati nanje narize ndiko ndafashwa n'abandi bantu nimba no munsi narashoboye kwiga mfashijwe n'abandi bantu kubera ko no munsi amashuri arageze ko atangura hariho abandi banyeshuri benshi batoye ikibazo mu mwaka w'icenda nari numvise abantu nagiye kuba iyo mfashanyo babuze uko baja ku ishuri hariho n'abandi batabona imbere n'inyuma byaciye binkaburira ubwenge kuri kahise k'ubuzima bwanje ntashimye kuvugira ngaha kuri uno munsi imbere ya kamera ariko novuga yuko umuziki ni kimwe mu bintu bimfasha mu migambi y'iterambere yiwanje no mu kumenyekanisha igihugu canje no mu gutera iteka ndetse abavyeyi bandeze n'abanyibarutse ninde muririnza kurespira ngaha mu Burundi wicitegererezo worabira ko ibintu ivyakora iki aha mu Burundi umuririmbyi nakunda je sindaba umudiho cyane cyane sinisunga ku mudiho ngo naka ngo nuko ari umustar arazwi yagize nte hari n'igihe yamenyekanye mu mafuti akaba umustar gutyo me nisunga kuri message umuririmbyi abari karatanga pour le moment jewe ntabo ndiko ndisunga mu ndirimbo jewe nsohora kuko nta wunyandikira ndicara jewe indirimbo nkandika nkayiha melody hama nkashika muri studio de production hama nkakora igikorwa sivyo ariko umuririmbyi nahoze nisunga ko kera ntaratangura kuririmba numva no kwandika nkawe yari umuririmbyi yitwa Leonard niyo mwongere nyakwigendera rero novuga narakunda message ziwe n'ubu kenshi mba ndiko ndumviriza ukuntu yandika ivyiyumviro yandika impanuro yatanga ego hamare tutatebeje abantu canke ngo turushanye iki ntidutakaze umwanya mbere mu majambo make akajambo kanyuma canke nshaka kwanza ndirimbira indirimbo y'igihugu wasohoye hama dusezera amatwitahire okay ikintu ca mbere ngire ko nsezera nagire shimire cyane gose urabona iki kiganiro tugikoze no mu mpera z'umwaka nagire nshimire cyane gose leta mvyeyi leta nkozi dasiba kudushigikira nongere nshimire mpereye ku burongozi bwo hejuru bwa igisirikare cy'u Burundi FDNB Imana ibahezagire ndabipfuriza n'umwaka mushasha ndetse n'abene gihugu bose bariko barankurikira kuri uno mwanya hama indirimbo nayo ndakunda kubaha message y'indirimbo yitwa ati abana b'umutima abana b'umutima nabahe n'umujournaliste nka wewe n'umukameramani nkujya yemeye kuvuga ati reka nkore mfungure niyambike ntagiye kwiba reka dukura amaboko mu mpuzu nkuko abategetsi bama babivuga dukore duteze imbere igihugu cacu nibo bana b'umutima namamvuga ariko tutibagiye abatubanjirije intwari duhora twibuka homaze iminsi numva za ntwari zisemerera atamahoro umutekano birambe bisasagare mu gihugu cacu ngahimbagwa iyo nibutse ko ndi ngabo y'igihugu yamfura y'u Burundi ogwa Gasore yararivumereye ati mihimbiri ibisuma n'abambuzi ntibazoroherwa mereka iyo rondadaye ararivumera ati sinzindi ubwoko canke intara oya abanamba abana b'igihugu tukishima kuba dufise intwari kandi zokwamaho tugatereza mwijwi dusemerera tuvuga duti
Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobukorera Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma ya Yes, this is Cyrus Soldier Boy, artiste militaire. Zaragano gato nenda kudakunda bakutera nko kwisali. Obitugira gato nimba tacho bitwaye. Urazi bigi impamvu ntobigira? Ni bibi. Gutera isali. Ndayiterere nde. Sali militaire yemerewe ingabo z'igihugu. Abansumba. Eka nakubwiye guhera ku burongozi bwose bw'igisirikare. Yemerewe umukuru w'igihugu nyene icubahiro sivyo umuntu umusivile wo muha isari bigenze gute nyene nuko ntibibaho vraiment jewe nsariwa abantwara nibo mpasari militaire kubera ko barayimeritsa umva ntavyo narenze ntavyo waruzi mugabo nimba wishaka wifuza nawe yuko bazoyiguha ndabona uracari muto urafise amahirwe yo gushobora kwinjira mu gisirikare bakaguhubura hama ejo nawe ukazobura ingabo y'igihugu kubera harimo nabigeme benshi kandi babikora neza abakunzi ba Watch Top TV barandabashimiye cyane ko mwadukurikiranye mu kiganiro cyacu uyu rero ni umusirikare akaba n'umuririmbyi mana yanje mu mushigikire kandi mushigikire na Watch Top TV ndabakunda cyane cyane gose nimugeye kuri like share subscribe ndabakunda cyane bye bye